turabaramukije. Inyuma yo gutandukanya bahora bubakanye, Gudura nishimwe umukenyezi w'umurimyi wo ku mutumba wa Kinyota agacimbira Muyaga, komine Muyinga, intara ya Muyinga, yisanze mu bihe bitoroshe bimuviramwo kwihebura, aja kure y'ikibano. Mbere ukwiteza imbere kuri we gusa no guhagaze. Jewe ntaraja mw'ishirahamwe nari umuntu mengo ngendera ku vyiyumviro vy'iwanje gusa. Nta bintu nyene vy'inyungu mu mutwe nagira, nama nicara nigunza kenshi mu kigi wanje gusa. Cabitumye naba naragize ihamuka mu rugo. Hanyuma imbaho ndera abana ndumwe kandi se waba hari. Hanyuma handurukiramwe n'ibintu nyene vyo kuvana abana urumva ico kibazo cabo ndagifata ndumwe. Maze gifata ndumwe inca numva mengo nta muntu numwe canke nta bagenzi no ikibanza hubwo ikibanza kinini ca ndagiha abana banje. Rehema Cishahayo umubanyi wa Gudura ntaja kure y'ivyo Gudura yavuze. Ibere ryaze mu rugo rw'umubanyi wiwe koko vyamuviriyemo kwihebura bikomeye. Naho biruko ashikiriza ko bamugumye hafi basubira kumufasha kugira intumbero y'ubuzima. Umushinga nayo wiwe ukuntu bari babanye ntabwo bari babanye neza cyane. Yaguma bagira bashwana cyane, naco gituma vyaviriyeho nuko kuzarigunga yanduruka aramuheba. Ubu yireranya abana. Twaguma tumubwira ati wewe urakwiye kuja abandi bari tukaja nko mw'ishirahamwe ryo kintuze ryo kumviriza iradiyo, ibiganiro bica ku maradiyo tibirugurura mu mutwe umuntu ugasanga nyene kwa kwiyumvira cyane usanga kwagabanutse. Tukaguma uko tuvuyeyo tumucako tumubwira tumuyagira dusubira tumucako tumuyagira yaratevye arabishira mu ngiro. Naho Gudura yarageze habi yahavuye yiga gucumbagira agira imana umugambi tuyage wa Search for Common Ground usha ku mutumba bayeko aca yinjira mw'ishirahamwe Mukenyezi itera intambwe. Ibiganiro yahumviye, impanuro yahakuye, ugushigikirana vyatumye ahinduka mbere ubona akarero habaye. Hanyuma rero mfata umwanzuro wo kuja muri uyu mugwi. Maze kuja muri iyi club narabonye intambwe karekare. Icambere na mbere nungutse natanguye kunguka inyigisho. Bwa bupfu nari nsanganwe mu mutwe ndabona ko mengo urahungurutse. Ntangura kumva ko mpurumbiye kwicara hamwe n'abandi. Ntangura kumenya ati kimba narose 5 canke 2 canke 10,000 no gikoresha iki ha nkagira iterambere uko. Mu kibano kweri kubwo bavuga ati kubona kweri wicaye muri twebwe uri kuratwenga twoshimira Imana. Ahubwo nawe uzoturangira iyo wagiye kugira nawe kwa kuno hora wicara wenyene bikuveko kubera twari tuzi ko tutazigira tubona uri kuraseka. Imana no mu kibano kweri bararyohewe turaryoherwa kubona uyu mufasoni Gudura ajijutse akaza kumviriza ingene ibiganiro bica ku maradiyo ingene biremeshanya bimeze neza. Yagiye aryohewe ku buryo bw'ukubu kweri abikerebukiye atawo musiga inyuma. Yusufu Ngabonziza ni cega c'umukuru w'umutumba Gudura asanzwe abayeko. Arashingira intaye kwihinduka ryabaye kuri uwo mupfasoni mbere agashimira n'amashirahamwe afasha abakenyezi kwiteza imbere. Tumaze gushinga aya makrebe Gudura ari mu banywanyi b'abadamu twaganiriye cyaturumva ikibazo afise. Tumaze kuganira twarumvise ko asa nk'umuntu yigunze ibibazo vyiwe ataho ari bubijane. Gudura kugeza mw'uno mwanya twavuga yuko mbere ari mu bantu bari mu mugwi wa mbere watanguje iki gikorwa ngaha ku mutumba wacu wa Kinyota. Ubu rero tuvugana Gudura novuga yuko asa nk'uwahindutse bikomeye cyane gose. Munywanyi aho uherereye abakenyezi boroherezwa ngira ngo imigambi y'iterambere. Mbega abashinga ntayo babashigikira abafasoni babo murabugira imigambi y'iterambere. Icyumviro cyawe kirahawe ikaze kitushikije muri commentaire.